ivyo muzoba ejo, ivyo muzokorera igihugu, uko igihugu c'Uburundi kizoba biri mu biganza vyanyu kubera kano kanyene. Kandi mu vyakire. Aha itariki 30 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 n'umwaka wa kabiri, murabibwiwe, muravyumvise, murabitahuye, murabimenye. Uburundi Imana ifite amasezerano akomeye cyane. Twebwe nk'abakuru banyu dufise amateka Imana yadukoresheje, kandi baradukoresha muyabonesha amaso yanyu kugira ngo mutahure, mumenye, mwerekwe. Twebwe turi muno munsi ku bantu Imana yereka, mwatse ko mushitse mu 2030 2040 kwa tujye turi muno munsi twabimenye imyaka 10 imbere ko tubibamo. N'abanyabwenge abana babona ibihe bagatahura. Ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha. Mugwe amateka mashasha mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana yarasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza aha mu Burundi, muri Afrika no kwisi nzima. Kumure twebwe nituzobishikamo, ariko n'umugabane wanyu. Iyo umuntu umugabane rero mucakira kirikare kandi muze murekure. Ikiganza c'Imana kiza kibane namwe, ubuza bw'Imana mugendane namwe, buzobe akamaro ku gihugu Afrika n'isi nzima. Imana bahezagire cyane.